we ba Olege ba Berry Music ntacyo bagusumba urabagwaye rero kubafuta rero eske ubwo rushati ntubona yuko umengo bizarre nyene bizarre gutema irashishe oya bashobora kubibona ko umengo birashishe bro wewe uri kumbwira ngo nambaye ishati ishishe bro nawe wambaye isengre vraiment muri interview wamubwira ko ndakwereka gwinshi kandi nivyo ndabikora kenshi. Yes, bakunzi ba Flip GTV ndakubwira ati banza ukoresha umwanya mu gufyonda subscribe kugira turabe neza yuko turi ku mwanya. So no musi rero Mr koresha umwanya kuzaniye umutumire mutumire dasanzwe umutumire ari freshe menga vukana na baruriro hariya na ba master ndende kwera inzobe ziwe nyene ni atari. So ariko reka tumaze tumuramutse bite bro? Fresh bro. Umeze neza? Ya je ndashima kabisa. Urinde we? Jewe nitwa Oberes Music nk'abantu muririmbyi ndibaza ni naco cyatuzanye ngani cyo tugira dukorereko banyita Mani Shimwe Roje. Mani Shimwe Roje urumva kubera byaravurunganye gato mu kuvuka niyo mpamvu banyise gutyo. Yes, turi kumwe na Oberes Music numwanditsi w'indirimbo nyinshi zitari nke nazibonye ku rubuga rwa YouTube ari indirimbo nabonye ifite amasanamu yitwa mbega indirimbo yitwa gute? Indirimbo bayita Come on kuvuga ingo wari kubwira nde azi ndikumbwira uwo so wumvirije indirimbo wo musohoka no nako ndamubwira azanye reko ukuntu ahora bigenza nyene nayo karanyiganyiza bya bintu ingene ukuntu anyiganyiza ndumva neza yuko ari ibintu nyene aba ari vy'ibigije. So Oberes wowe umaze igihe kingana iki muri uyu muziki? Jewe maze 3 ans maze uri mu upcoming rero no ndi upcoming me gusa siko no byita ni kubera ntamenyekanye na handi hose yo nari nkiri kuko we uravye bikoga ukora n'ingene uhagaze urabona neza ko bidasa ntivyari bisa vraiment kubikorwa nkora nari nkiri wari kuba superstar ya we ba Olege ba Berry Music ntacyo bagusumba bajya ikintu bansumvya n'amafaranga mutama barisi amafaranga no bafise amafaranga nico gituma bageze hajya na jomba ndayafise mba ndabasumba no kugeza hari ahubwo bashima Imana kubera barayaronse nanje ni nayaronka ahubwo bansengere sinze ndayaronka ni nayaronka nzo bafuta urabagwaye rero kubafuta rero wayi kubafuta kubera urumva hajya barahashitse men kubw'ifaranga kandi nanje ni nayaronka nzo hashitse none we wiyemeza iki yuko kizoguhereza amahera kugira ubafute ni iki wiyemeza uvuga ati jewe iki kintu ndifona ni ewana ndokubita nyenda kubite nice ikintu cyambere niyemeza cyo tuma ndabakubita nkabageza hari niyemeza yuko ntegerezwa kurondera ifaranga aho riri hose hama nkaca nkoresha ya mpano yanje mfise mu kubafuta kwemeza iyo mpano rero ufise turabe no kuzobashobora kubafuta ntegerezwa kubafuta ushaka kapera nagira mvuga arimo kumva gata oya urabwi apana guca mu migani imana ngize ukurinda vyumve yigisha mu migani oya bijya byaraheze n'ivyakiriya gihe tendeka kandi tubeha kapera y'indirimbo utararirimba indirimbo ntaririmba yego wamubwira ko ndakwereka gwinshi kandi nivyo ndabikora kenshi ni utuma ndemuruka mu rukundo nkaryoherwa mu rukundo nkanezerwa reka ngizaho bava bayibara abagukubita kopi Oberes indirimbo ziri emotionnel n'indirimbo zibisazi za ndirimbo kubita nibanyiganyiza nibanyiganyiza wewe uzihereza ikibanza iki muri wewe donc zijya nta message zifise zijya no kunezerwa ugataha tu basi windirimbo ukora hanini ni za ndirimbo zidapfa za ndirimbo ziramba ni za ndirimbo kuvuga naho n'umwana wiwanje naho azovuka azoba ayumvirije avuga ati vraiment iracari ku mwanya none mani we kudasa n'umusani kudafise look nk'iyo musani abasani uramaze kubona ba Olege abasani basagode example urabona ba Olege basadbi amaluki mu mutwe ko bahindagura amasaha y'ibigica amagurumeti nkaya yiwanje hona ma ewan ko bitagusa cyangwa urumurozi w'abariri pro jewe mfise ukuntu nkora kwiwanje urumva irifo uze udasana babandi sivyo kubera nkubo ku mutima wawe warazi ngene hameze umutima wanje hasa gute ku mutima wanje none amaraso nazi ko atukura umutima ufutanye uratukuranye no inyama n'amaraso birasa inyama n'amaraso
n'inyama nigizwe n'amaraso burya. Inyama igizwe n'amaraso bisobanurire ukuntu inyama igizwe n'amaraso. None burya uramaze gukomereka. Na gukomereka kuvuga gukomereka havuyemo amaraso. Inyama hasoka. Okay sawa. We yaba inyama ari amaraso. Hajya uyokeje ntiyo ciherera kumbavu. Sawa yo kivunaguri. No kibinya muri kurayo amaraso yokeje yo cabinya. Ati we rero ntukeneye gusa ntukeneye amaruki y'abariri. No amaruki donc aho bikenewe nko hageze no hageze nko hariho umwanya hagera ukavuga ati umwanya reka ngire kubera ndiko ndakora ibi nibi ndibaza kwanza hariho na video ndiko ndakora muzobibona ibintu byinshi bimwe mu byagiye birahinduka ivyo byose utabashije kubona uzobibona muri zo video donc mbere kwanza biranaboneka rega imana ibi sorry kido gato kutwi kwanje ubona hatowe cyangwa ntatowe none aho bacishihereye ni kugu ni bacisha muri ntobo nyene no Jesse mbandika ico nikikwereka rero ko muranda ryambara Obere uri umuririmbyi neza neza uryoshye inkuru naho uri umuririmbyi so nk'ubu dufate muri uno muziki uraronsa umu manager avuga ati Obere je nkeneye kumutere kumufasha mu gikorwa arimo we wovyakira gute no vyakira neza cyane kubera urumva urose umuntu agushigikira mu bikorwa uri kurakora kandi umva urose umuntu agutera intege muri byantu wari kurakora ushobona ko byantu byari navyiza hama ucugira gute ucukoresha kuguma ukoresha umwanya kugira wa muntu ntamererwe nabi nawe ntumererwe nabi. Obere twibara kunje ko nakuntuka ngo ndatukana mu bigani ariko sinzi ko ari defa me ni kenshi je iyo mbonye ikintu je meze nk'umutwa iyo mbonye ikintu sindacika buryo eske ubwo rushati ntubona yuko umengo rura bizarre nyene bizarre gutema ni kere kurere kwe mani none we ni wize narize ariko usanga twize dutaha okay je nakubwiye ko biyobeye sinakubwiye bizarre no nakubwiye ko biyobeye ivyo wanje byose birayobeye sinabikubwiye kuva kare ivyo uza kubona byose nibigutangaze byo tutwanu Imani cameraman no bro wereke kirati ndu nakubwiye ibintu by'iwanje byose biri bizarre kutavyumva biri bizarre ewa ariko imiziki ntiri bizarre imiziki ntiri no reka gutandukanye nakubwiye gute nta numwe mbereyeho kwigana jewe mbayeho kubwo gukeya kwiwanje nabone bazoze bambara ibishati nabonye bazogira no irashisha oya bashaka kubona ko ngo birashisha bro wewe uri kumbwira ngo nambaye ishati shisha bro nawe wambaye isengre vraiment muri interview icyo nicyo nashaka kumbwira ino sengre nayiguze amafaranga menshi cyane nayiguze amafaranga nicyo gituma no sawa wayiguze amafaranga menshi cyane none jewe nanje kubera ko utokomera jewe nyene nayitumye hanze iki gishati vraiment uri kurakibona iki gishati umwe ariko arayibonesha kawukisha umviriza nkubwire jewe iyi shati uzozunguruke magaze zose uzobona ngaha mu Burundi nta nahamwe uzoyisanga iyi urumva ni bizarre je kuvuga ndagenda muri rya ruganda rukora impuzu ntashatse kuvuga izina kubera utatanze amahera ya publicité nkarondera abantu bakorerayo nkababwira ati je nkeneye commande imeze uko nuko bakankorera hama bakandungikira okay obereka tureka n'ivyo gatoyi ariko ndakubaza ati abarimvyi ba new generation n'abarimvyi ba kera wewe ubafata gute abarundi ba new generation n'abarimvyi ba kera ubafata gute novuga ko hariho bamwe twogera ko muri abo ba kera nuvuga byose ko bisane uko bimeze kumwe nuko gusa haza haragenda habamo traditionnel na moderne Chancho Amisi waramukuri urumva indirimbo ziyo Chancho Amisi hari indirimbo itongo bana biwacu okay yitagishite gatoyi numvirize ko umwe abarimvyi ba kera aba legend ibitwa aba legend apana ba bitira aba legend ko bakurikirana ubwire wisume ko gato Ubana biwacu na chicha nkirungu ama iyi new generation nayo omeze indirimbo ya Masterland indirimbo imusa why Masterland man ntowe Masterland kwera ni benshi cyane novuga naka novuga basi MB Dad no kubera ikindi indirimbo basi ya Estanish no why Estanish ushaka basi okay
When I say I love you, vyemere nukuri. My love is to believe me, sinova utahari no. Na utabizi ko ngukunda, na utabizi ko nakwihebeye, nacitse irofa. Turi kumwe sinifuza ko amasaha yoba hari. Iyaba byose enaya. Yes. Bakuza Flip GTV rajewe akaje kurimba ndagafise kandi ndarimba neza ariko kandi ni ryo nyene kandi urahiriwe. Narifite cyane. Vraiment ibyo nibyo. Mbete uko turi muziki galasha kona navyibagiye. Oberey wewe nigiki wobwira abakunzi b'umuziki wawe canke abakunzi ba mu muziki w'u Burundi? Ikintu cyambere nobwira abakunzi b'umuziki ndundi cyane cyane n'uwi wanje kubera nanje ndi umurundi urumva maze kuvuga ndundi sorry navugiye hamwe nuko twoza turashigikirana mu bijanye n'umuziki tugashigikirana tukaraba tutarenze kuraba uyu ni mutoya canke uyu ni munini tugakurikiza kusa kuraba impano eske umuntu afise impano tumukoreshe canke na impano afise ibintu nk'ivyo hama bakaza baraja no kuma channel iwacu kugira badushikikire nibo nyene nibo boss biwacu baze baradushira ko ama subscribe amashare ibintu nk'ivyo nawe tuvyumva cyane cyane nk'izina giwanje ndibazarizi bake nawe numvise ryagogoye kuvuga buke utige hano nigiye abantu nkabo rero ndashobora guca ndababwira nk'akadome kamwe kugira bizoborohere kuvyandika kuvuga utangura o zurasubiramo o nze ndasubiramo ugakwirikiza b ugakwirikiza y r a R canke L r a C canke C E okay bishobotse ugacushira ko music biba biheze indirimbo ziwanje zose tuzibona ibintu byaka nimirije no gukora video donc video yaramaze gushutingwa me gusa ntirare kugwasike gusa Oberey ifuza ko azomarira ikintu mu muziki w'u Burundi nifuza yuko muri no muziki ndundi ikintu cyambere nifuza mu muziki ndundi oya icyo wifuza uzomarira icyo mvira mu muziki ndundi oya no icyo uzomarira no muziki ndundi icyo nzomarira nuko icyo nzomarira kwanza nuko nobanza kwanza nkamenyekana jewe hama nkabona kuwikumarira kirazira gusezerana ibintu mu gihe utarabona akarengene gapanze kuvuga ivyo uzobimbaze mu indi interview tugarutse ubona namerewe neza sawa amaze gutagata utambara ibishati nke Oberey wewe afite imyaka ingahe mu bisanzwe imyaka yiwe ni urazi je bugenda shwana reka mbanze nwe baje oya Oberey ufite imyaka ingahe ni kubera nguriye kano kana ufite imyaka ingahe no man burya ndakubagiye no sanga wowe uri umutama jewe usingahe ufite 40 Blizo ufite imyaka ingahe ma 45 ufite 45 ufite mikeya cyane ibyo bishatsi byahiye utanasokoza iyi ni look yaba star okay yitari yaba star na imeze gute yuyu wawe sa rero ushaka nambara ivyo bishene byiwawe wewe uze kuntuka rero mu kiganiro cyane ndiko ndagutuka me gusa ni ndagifuta ukantuka ndabifuta ni wandonde nije nakuronde sinzi ariko ukantuka ukamfata nabi ngo nambaye ngishene ngo y'umuriyoni nzi ko nayiguriza miliyoni 2 ca ndagifuta ikiganiro sawa urafuta ndabe ko ndara ntariye no kunyanga umanya wangu umungurira yes bakunzi ba Flip GTV reka ndakubwira ati tubandanye dushigikira izi mpano ziko ziraza mu muziki ndundi murumva neza ko ari umuririmbyi Oberey Music Oberey Music uta Obiles canke Oberey ikikorohe Oberey je candaya uroho kurika candavyandika ko Oberey kugira na bamwe batize nka cameraman wa okay bace babive nyine Frema gusura uramugize nabi nayo kwatatangira yes muri abana abonye kurusha amashuri uyo ndusha amashuri yes bakunzi ba Flip GTV kuvuga reka renda bashimire ndabwira ati mbone mudukurikirana yari Mr Koresha umwanya n'umurimvyi wanyu Oberey Music ni hatari ciao